Imbere yuko ninjira mu nyigisho yacu y'uwo munsi, tugane muri Yesaya igice cya 45 twasomye ku murongo wa mbere ku munsi w'ejo. Ariko mugabo icyo nashatse gusangira namwe numva no gicako nka transition kugira ngo tuce tubandanye n'inyigisho yacu y'uwo munsi. Ejo nariko ndavuga ibijanye n'ingene amarembo ari responsable y'imigisha myinshi cyane benshi tutazi mu ruhande, guko ijambo ry'Imana rivuga ngo nzobaha ubutunzi buhishijwe mu mwijima. Iki kintu ishengero turagitahura ko hariho ubutunzi buhishijwe mu mwijima. Bwavuze ubutunzi buhishijwe mu mwijima n'ubutunzi bwafashwe mpiri, bwaboshwe, n'ubutunzi butariko buragaragara, atari kubera ko Imana itabutanze, mugabo kubera ko hari amarembo abufise ko ico no kwita ubushobozi. Imana mu kuza guhezagira kuro ibanza kubanza gusangangura no gukubita ibijanye n'amarembo. Hama inyuma yaho tubona ubwo butunzi buhishijwe mu mwijima buza bugeza bukagaragarira kuro. Tugende Yesaya 45 mbere ko tuja mu nyigisho z'uyu munsi. Yesaya 45 ejo twadusomye ku murongo wa mbere tuja handi hantu nitwabandanya indi mirongo, ariko ndashaka uno murongo, iyi mirongo yose ngena ndikundabaha muri bino bihe turimwo twigishwa kubijanye n'amabanga y'amarembo. Ni mirongo mubwizwa kumenya neza uko harimo ihishurirwa buri muntu wese akeneye kubijanye no kuja imbere kwiwe, gutegekwa kwiwe canke kuganza kwiwe. Haravuga ngo ibi nivyo jewe uhoraho mbwira uwo narobanuje amavuta niwe kuro, uwo mfashe ukuboko kw'iburyo kugira ngo nsiribange amahanga imbere yiwe. Atavuga ngo nzokenyurura inkindi z'abami, ngo ndamwugururire inzugi imbere yiwe, kandi amarembo ntazokugarirwa. Amarembo n'inzugi nivyo byari biri responsable yibigiye kuca bikurikira. Ku murongo wa kabiri acavuga ngo ntinzoja imbere yawe, ahari uduhogoro nzohasena, nzomenagura. Aragarutse kandi kusa kuvuga ngo nzomenagura inzugi z'imiringa, nzovunagura ibihindizo vy'ivyuma. Umviriza rero, iyo ibi bihejeje gukorwa, uyu muntu amaze kujanjagura no kumenagura no kugira otorite ku marembo y'umwansi wiwe, ngiki kica kiba ku murongo wa 3, kandi nzoguha itunga rihishijwe mu mwiza n'ubutunzi bunyegejwe mu misho, kugira ngo umenye ko ari jewe uhoraho nguhamagaye mu izina, jewe nyene Imana y'Abisirayeli. Ubutunzi bweshejwe mu mwijima cyo kimwe n'iri tunga rishijwe mu mwiza ni ibintu vyari bifuswe bifashwe n'aya marembo yari yugarije ubuzima bwa kuro. Imana mu kuza guhezagira kuro imbere y'ikindi kintu cyose, narababwiye ivy'imwe mu visi protocol, Imana banje kumenagura inzugi n'amarembo, kuko inzugi n'amarembo bimaze kumenagurika nta kiba gisigaye nukuhabwa ivyo ijuru ryateguriye ubuzima bw'iwabo. Numve amen yanyu muri kiro kibanza. Rero muri no programa turimo, aho Imana ikiramenagura amarembo y'abansi bawe, hari ivyo wari warahawe, hari ivyo wari warateguriwe, hari ivyo Imana yari yarateguriye ubuzima bw'iwawe utari kurabona. Muga birivuze ngo biri mu mwiza. Mu mwiza ni kubera ko biri ahantu vyugarijwe, biri ahantu biboshwe. Imana ishimwe cyane. Ariko ivyo bimaze gukoreka, amarembo agasenywa, igice gisigara ni iki? Nuko wegukira ivyawe ijuru ryateguriye ubuzima bwawe. Ndavuga kino kintu, the gates are responsible of your constant abortion. Hariho abana b'Imana benshi uyu munsi ivyabo, ndiko ndavuga avortement, ntimumve avortement gusa mu buryo bw'umubiri, nubwo nayo nyene irimo. Abakunze kwa avorta mu buryo bw'umubiri nta kindi kiri responsable yavyo n'amarembo.
icya kabiri ni abortion cyangwa avortement spirituel, ni kuvuga ngo ni amasezerano adashika. Nigihe ikintu cyose cyo kwitwa cyiza ku buzima bw'iwawe icyo kintu utakigira kwakse. Hari abantu umengo ubuzima bwabo bwagenewe ibibayabaye, ibintu bikomeye ntibyagenewe abo bantu. Mugabo atari kubera ko bavutse cyangwa arivyo bagenewe mu kuvuga kwabo, kubera amarembo imisozi yama agwana kugira ngo umuntu ategukira amasezerano yiwe n'ivyo bikomeye bizotuma bandi bagirirwa neza. Urazi iyo ubuzima bwawe butabawe bukagirirwa neza, ivyo biha access abazogukomokako nabo kuza kwegukira amarembo y'abansi bawe. Mugabo ivyo ntibikunda igihe amarembo atacarakogwako, igihe amarembo utarayaha itegeko dukabwiza kuguruka hejuru ubuzima bw'iwawe ukinjira mu vyizuru ryategura ubuzima bw'iwawe. Numva meni yanyu muri kino kibanza, nje muri kino kibanza meje kwakira intahe. Ubu n'umudamu ariko namusengeye ari umukobwa, yaramaze kurata amamariage ane, ageze gusora ama invitation bigaca bifa. Famille iramubwira ngo uradukinisha, ntuzi wongera umusinime kutuzanira umuhungu uje kumudupresenta, kubera ko nta kintu kimwe kigira kiba. Nabo ni wisira mu kibanza cy'umuryango wo muntu incuro zine zose ukazwa presenta umuntu, bagatangura amanama, hageze ku rubanza ruba bigaca bifa. Incuro ya mbere, incuro ya kabiri, incuro ya gatatu, ku ncuro ya kane aho nyene birapfa. Ariko mu nyuma niyo yagiye kumenya ibijyanye n'amabanga y'ibicaniro. Gusa umunsi namatwe ndabwira ko namutwe ndakira intahe z'abantu ntazi, ariko bamwe baza kundondera, abandi nabo ntibandondere, bagasira mu ngiro ivyo nigishije mu nyigisho ibanga z'ibicaniro hamwe cyo kimwe n'intambara z'ibicaniro, inyuma yabo bakagendera mu ntsinzi zabo. Si maka tubwirizwa kubonana, ariko iconze nuko uviriza itegeko ry'imwemu n'itegeko ry'imwemu. Itegeko ry'imwemu uko rikora ngaha mu Burundi niko rikora muri Congo, niko rikora muri Tanzania, niko rikora muri Nigeria, niko rikora muri Cape Verde, niko rikora muri Europe, niko rikora muri Asia. Itegeko ry'imwemu riguma ari itegeko ry'imwemu. Numva amen meze neza muri kibanza. Hallelujah. Umenge nuganza ku marembo y'umwasi wawe, azoba hari umwasi w'Imana hose mwisi hose. Uhageze amadayimoni n'ababwiye, idayimoni wanesheje mu Burundi ntizoza gutegera muri Swede. Siriko muriko muranyumva? Uko niko bimeze. Hallelujah. Inyuma yaho andungikira temoyaza, arambwira ngo umbabare natevye gushima. Juste kwindungikira mu mwanya, arambwira kuva umaze kunsengera. Twahuye n'undi muhungu duhura mu buryo bw'igitangaza. Ati mwakora ko umuryango bari banyiyamirije yuko badakeneye gusura kubona umuhungu ndabazaniye, kubera ko ndabazanira bose vyama bifa. Hano ngara abantu ndiko ndavuga ivyabo bimeze gutyo nyene. Acara bisengera avyubakira igicaniro, munyuma arabwira famille bati hari umuntu uzobazanira. Yumva famille ntimuhakaniye, baramubwira ati uramuzana. Munyuma aragenda, yanukiye muri audio ngo le 18 janvier niho nakoze mariage. Haleluya. Igituma haba amavortement y'amasezerano, igituma haba amavortement y'imigambi ikomeye ijuru ryateguriwe ubuzima bwawe nta kindi n'amarembo. Amarembo ari responsable y'amakontra manini yohindura ubuzima bwawe n'ubuzima bw'abandi, yama misi yose ariko araba cancelled. Contract cancellation ni responsibility y'amarembo. Aho nsivuza amayesheki n'ibindi bintu vyose. Mu yandi majambo, amarembo niyo afashe kuja imbere kwawe, niyo afashe ubutunzi bwawe, niyo afashe amagara meza yawe, niyo afashe ico nita umugisha wawe. Amarembo niyo ari responsable yo kugarira no kuzibira ico cyose cyitwa ciza ijuru ryateguriye ubuzima bwacu. Numva meni yanyu muri kino kibanza. Rero hamwe no kugira ubushobozi ku marembo, murumva ubuzima tugiye kubamwo, tugiye kuba mu buzima aho ari twebwe duha amategeko amarembo. Ayo masuo yakomuka yakoma neza umutima wanje wonezego. Bien.
Itanguriro igice cya 22 ku murongo wa 17 aha niho hari hasine cyangwa hari umuzi wa zino nyigisho zacu, kuko objectif ni kubona rino sezano Imana sezane sekuruza wacu ukwizera Aburahamu ririko ryadushikako. Ni bande bazi ko muri kino kibanza ari abuzukuru Aburahamu? Ndabiganza byabo hejuru. Bwira umuntu rero ati uri umuzukuru Aburahamu. Soka mbwite uri umuzukuru Aburahamu. Haleluya. Abakiriye Kristo bose nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, abo ni uruvyaro rwa Aburahamu, abo ni descendance ya Aburahamu. Aha, Imana iravuga ngo blessing I will bless you and multiply I will multiply your descendants as the star of the heaven and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gates of their enemies. Your descendants shall possess. Your descendants shall possess. Your descendants shall possess the gate of their enemies. Urazi ibiri bwiza kuba amajambo dusoma, ibi bigiye gucika ubuzima tugiye kubamwo. Ibi nibigiye kuba amajambo tugiye kumemoriza mu miswe yacu, ariko ibi bigiye gucika umugabane wacu abari muri kino kibanza n'izina rya Yesu. Nuva amen yayi muri kino kibanza. Hallelujah. Avuze ngo your descendants shall possess the gate of their enemies. Iki ni Imana yavuze. Itanguriro nyene 24 ku murongo wa 60. Igihe wa muntu yaragiye kurondera umugore wa Isaka. Ndakunda iri jambo riragaruka kumya nyene. They blessed and they blessed Rebecca and said to her, thou art our sister, must thou become thousands of 10 of thousands, and may thy seed possess the gate of their enemies. Vyari vyageze ahantu bicika umugabane w'umuryango yuko uruvyaro rukomoka kuri Aburahamu rubwiza kwegukira amarembo y'abansi bago. Bwira umuntu rero ndoti ndakwegukira amarembo y'abansi banje. Nakuze kiro kintu bavuze ngo they shall possess the gate of their enemy. Bavuze enemies. Ntibavuze ngo amarembo y'umwansi, ariko bavuze amarembo y'abansi. Haleluya. Ivuga ngo muyandi majambo birikira kubwira ntufise umwansi umwe, ariko ufise abansi benshi. Ufise abansi kubw'umuryango wawe, ufise abansi kubw'umuhamagaro wawe, ufise abansi kubw'igihugu, ufise abansi kubw'urungano rwawe, ufise abansi kubw'amagara yawe, ufise abansi kubwa carrière professionnelle yawe, ufise abansi batandukanye bivanye n'ivyo urimo. Ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo bose atari mwavuyemo, you shall possess their gate. Uzokwegukira amarembo yabo. Nuve kandi amen yanyu imeze neza muri kino kibanza. Hallelujah. Tuvuze kwegukira amarembo y'abansi bisobanuye iki? Shaka gutanga gato insiguro yo kwegukira amarembo y'abansi babo. Possessing your enemy's gate is being in charge and being in control of your entire life and not under the yoke or manipulation of any man or spirit. Iyo tuvuze kwegukira amarembo y'abansi bisiguriye ko ni wewe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Bisiguye yuko ni wewe uganjije, ni wewe utegeka, ni wewe uri hejuru, ni wewe ufise control. Muyandi majambo ni wewe ufise urufunguruzo rw'ubuzima bw'iwawe. Sundi muntu canke indi mpemo yamirikira kumanipira canke yonona ivyo yonona, ariko ni wewe ufise imfunguruzo zikugurira aho ukeneye kugurira hose. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishobora kuganza ku marembo y'umwasi wawe ntigura urufunguruzo rw'ayo marembo. Nico gituma kimwe mufunguzo canke rumwe mu mfunguzo zikomeye ubuzima bwacu bwiza kugira no kumenya no gusobanukirwa no gutahura. Gatoya ibi ni biri muri ano manota nabategura, ariko gena gatoya muri Yesaya, Zaburi ya 82.
terima samanuza mesh mlese yakuriye namaseko sisi nice ubwanje navuze nti muri ima umviriza sumuntu ari karavuga n'Imana ikavuga nice ubwanje navuze ntibivuze uwo mwanya yabivuze kera yabitegetse kera yabishatse kera yabigonze kera yabiteguye kera nice navuze nti muri Imana si Imana igiye kuvuga nivyo yavuze kera. Numva mene muri kino kibanza ikikubuza kugendera ku mwanya w'ivyo Imana itegurira ubuzima bw'iwawe nta kindi n'amarembo. Nice ubwanze navuze nti muri ariko banse Imana na intoya kandi niyo yabivuze wewe uri kurandaba urakamana ucitara ajeni mu ishuri none je nabivuze vyancuro zirenga zingahe muri Bibiliya. Haleluya. Impeni vyariki intami vyariki Imana vyariki nibande bizera neza karutumana muri kino kibanza. Haleluya. Mbabwire hamwe n'aya mabanga turiko turahabwa urazi kino kigiye kuba Imana turagiye kuyigabanya ibikogwa. Haleluya. Narabwiye ingene Besoni Dawosa yabwiye uwaserukiye umuvugizi w'abapfumu 1908 bavuye mu isi yose. Yavuze ati naho Imana yomanuka ntiyosora guhagarika iri koraniro twateguye. Aravuga ati ubivuze neza Imana yanze ntikeneye kurindira manuka iramfise ngaha muri Nigeria. Numva meri yanyu mbeseza muri kibanza. Hari ibintu mutagiye kugoza Imana mwebwe nyene ubwanyu mugiye gufata ingingo nka Eliya abwira Ahabu ndagurahigora kuhoraho nta kime nta mvura izosubira kugwa atari jewe ndabivuze. Atari ndabivuze. Eliya ninde afashe ingingo y'imvura itagwa? Mugabo ico sadukora harabavuga muga ntibashamenya ikiza gikurikira iyo hejeje kuvuga. Niko ngo muyandi majambo ubwiza kuja kubisigura mu nama nkuru y'ivyaremwe vy'imwemu yo mwijuru impamvu wafashe iyo ngingo. Iyo mu minister afashe ingingo hanyuma kagaragaramo akantu katameze neza bacamuhamagara bakamubaza ati kubera iki ingingo yafashwe, kubera iki ingingo wayifashe, washaka kudusigurira ukuri ko natwe meze. Eliya yaje kubwira Ahabu nta mvura izosura kugwa imyaka 3 n'inso idaheze. Mwijuru bacu bamuhamagaza ati iki kintu ukoze nivyo nitureka kugikora mugabo kiragoye. Guhagarika imvura no guhagarika ubuzima bw'abantu. Iyumvira imyaka 3 imvura itari kiragwa mu gihugu igihugu bica kigereke kica kigira inzara abantu baca bapfa. Haleluya. Guhagarika imvura no guhagarika processus y'ivyaremwe kubandanya. Mugabo Eliya yakoze inama sigura impamvu yafashe iyo ngingo iminsi 6 ihuye no kuremwa k'umwana w'umuntu kandi no kugira imvura isubire kugwa yasubiye kandi kuba konvoke. Birivuga ko Eliya yasenze niko yakubatubwira uko Eliya yasenze imvura ntigwe niko yasubiye gusenga kugira ngo imvura igwe. Ndakunda Bibiliya birivuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe ariko icyo yamenye birivuga ngo asaba yinginga. Yavuze kwinginga ufite bareko baravuga kubaka igicaniro tuza kwibona mu mwanya. Kwinginga nuko usigura ukavuga ukongera ukavuga ivyubaka ibicaniro vyacu. Munyumvirize neza ikintu cyitwa consistency, ikintu cyitwa repetition ni ikintu gikomeye cyane gose. Namatiko ndabivuga umuntu ahagaze hajya kwibarabara akica umuntu n'akarorero agasura akagaruka undi munsi akica umuntu, iyo birenze kabiri aho hantu hasabakaye igicaniro c'ico gikorwa cakorekeye ngaho. Tivuga ngo mani majambo imwemu zariko zirakorana nawe zisa ziza zigaca zigira base aho hantu ico twita igicaniro. Tivuga ngo ejo nubwo umuntu atogaruka kwica umuntu imodoka izohitsira umuntu,
abandi bantu bazoza bahicira umuntu kubera iki? Kubera ko aho hantu hamaze gucika igicaniro, aho imwemu zijejwe gukora ico gikorwa zihora ziza misozi kagira iki zigakora ico gikorwa. Siriko muriko muranyumva? Uyu munsi Imana ndabasarisha kuko ndafise po y'igicaniro gusa mu byo nza kuvuga. Umwanya ni wadukundira byense igicaniro. Umuntu wese yatahuye ibanga ry'ibicaniro nabwiye je umuntu ndamwubaha, kandi nawe nimba ukeneye kubahwa mu ijuru ukubahwa, mu isi ukubahwa, no munsi y'isi b'umuntu w'ibicaniro. Mwanyumvise? B'umuntu w'ibicaniro. Tubandanye. Mugabo uviriza rero, nubwo Imana yavuze ngo muri Imana mwese muri abana bisumba vyose, tumvikana neza yuko utumana n'ibandi nabavyabo n'Imana n'abana bisumba vyose. Ariko Seta yacavuga ngo ariko muzopfa nk'abantu, muzotema nk'umwe wo mu baganwa. Ngo hari abaganwa batemba, babuze abaganwa bababwiye n'ibijanye n'ubwami. Ariko kwereka bazotemba basavuga ku 8. Ico bazira kiri ku murongo w'indwi. Bavuga ngo abo mbwiye ntaco bazi, ntaco batahura, bagenda mu mwiza, amatangiro y'isi aranyinganyinga. Nubwo bafise ayo mabanga, kubera ko batazi, kubera ko badatahura, nico gituma bapfa nk'abantu kandi bari utumana. Bwira umuntu ndi wati jewe umunsi nafashe ingingo yo kudapfa nk'abantu. Haleluya. Uti ndanse gupfa nk'abantu. Urazi umuntu apfuye nk'abantu, itandukaniro ry'umuntu apfuye nk'abantu n'umuntu apfuye nk'akamana. Iyo umuntu apfuye nk'abantu nta na escort iva mu ijuru iza ku maziko yiwe. Nta bajejwe n'ikiziga ciwe bahaba. Iyo umuntu apfuye nk'abantu apfata casize kizosigara nk'iragi ry'abazoza mu nyuma yiwe. Iyo umuntu apfuye nk'abantu arafa kibagirana, n'uruvyaro rwiwe rukabwo gutukisha Imana. Ariko iyo umuntu apfuye nk'akamana, izina ryo ntifa rihanaguritse. Ahavuzwe izina ryiwe hose nubwo aba atakiriho, ibidasanzwe birakoreka. Numva amen imeze neza. Haleluya. Ngabo kubera kutamenya birivuze ngo bazopfa nk'abantu. Ngo mavuge intambwe ubundi byashika indwi. Mugabo ndavye umwanya mfise nabonye no babwira bitatu. Intambuko zitatu zo kuganza ku marembo y'abansi bawe. Twagiye. Intambuko ya mbere. Kubaka igicaniro aho ugeze hose. Kuko ahari igicaniro, aho hantu hari irembo. Numva amene yanyu. Ubaka igicaniro aho ugeze hose. Ikintu siri gituma uyu munsi ishengero ndashaka kuvyigira ku Bisirayeli. Birivuga ngo byabaye ku Bisirayeli, byavuga ngo twebwe ngo bitubere icigwa canke icitero canke bitwigisha abantu bose ba patriarche tubona mu ijambo ry'Imana, aho bagiye bagera hose bagenda bahubaka ibicaniro. Haleluya. Nubwo buri kurahaca hasiga igicaniro, kumbura hariho kizohitaniza inyuma yawe. Aburahamu yarubatse igicaniro arengana, ntiyarazi ko umwuzukuru wiwe Yakobo aho hantu azohahurira n'Imana. Haleluya.
ubaka igicaniro aho ugeze hose. Yosuwa igice cya 18 ku murongo wa mbere. Bavuga ngo now that the land was under Israel's control, the entire community of Israel gathered at Shiloh and set up the tabernacle. Abantu bahashinga ihema. Iryo hema ryari gicaniro. Bahageze ishiro ahantu hafise amateka kubera icyo Abisirayeli bakoze. Samweli bamujanye he? Hana yagiye gusengera he? Erukana yaje gusengera he? Ishiro. Kubera ishiro hari gicaniro. Haleluya. Iki naco kirakomeye. Abacamanza 6 twihute 25 na 26. Iyi nkuru abatari bake murayizi. Imana irazigendera Gideon, iramubwira uko ngene ifise umugambi udasanzwe yuko Gideon acika umutabazi ku Bisirayeli akabakura amaboko y'Abamidiyani. Mugabo ivyo ntivyakunda kuko hari hasanzwe hari gicaniro mu nzu ya se. Reka ngaruke gatoya ndabakundisha gusoma ijambo ry'Imana. Yesu yarigeze kuvuga ngo umwasi w'umuntu azoba uwo mu nzu. Burya umwasi akomeye burya ava muri famiye yiwawe. N'uza avuye hanze, peut-être ko yabonye inyenyeri yawe, ko arico ariko ararondera, ko arico ariko arahiga, azotegeza kurondera uwo bakorana wo mu muryango wiwawe. Afise amaraso yawe arafise histoire. Amaraso yawe arafise stories, arafise background. Warakizwa mbwa amaraso yawe ntiyakijijwe, agenda arakizwa. Kuko iyo bavuze ngo duhinduke tugize imitima misha canke tugize convertement de l'intelligence, bariko baravuga ame y'umuntu iri mu maraso yiwiwe. Icakijijwe ni mpwemu yawe. Ikiriko kirakizwa n'umushaha wawe. Ikitazopfa gikijijwe n'umubiri wawe. Gusa rimwe Yesu aje. Yesu ataraza, umubiri wawe mbwira umunani wandi wawe mubansi ufise bakomeye ni 3. Abakamikaze 3 bakomeye, aba Eshababu 3 bakomeye, aba Hamas 3 bakomeye, imihari yitera bwo 3 ikomeye ni 3. Satani, isi, umubiri. Bavuze isi ni muve kiro kintu ni cosmos, ni kuvuga ngo ni system, ni ya etat major y'ubwami bw'umwiza. Yesu avuze ngo umwami w'isi le prince de ce monde araje. Mugamurize nta kibanza afise. Icya 3 ufise nk'umwanzi cyo muramana no mubiri wawe. Abantu bose bakoze amadega bakijijwe n'abantu bagiye kwirana amasezerano n'imibiri yabo, kandi Imana yatuje kwirana isezerano n'imibiri yacu. Isezerano ryo gukorana n'umubiri wawe. Par contre isezerano bwizo kugira ni isezerano ryo kudiscipline umubiri wawe. Yo bavuga ngo nagiranye isezerano n'iki n'amaso yanje. Hari ingingo bwiza gufata kubijanye n'ingingo z'umubiri wawe. Ushika turi kumwe. Yesu aravuga ngo umwansi w'umuntu azoba wo mu nzu yiwe. Nungani ko byagenze. That night the Lord said to Gideon, take the second bull from your father's herd, the one that is 7 years old. Put down your father's altar to burn and cut down the Asherah pole standing beside it. Then kino kintu Imana amubwira fata undi mwagazi wundi w'impene ukwije imyaka 7 muzo kwaso. Uwo niwo nkeneye kugira iki uza gukoresha mugu
mu gusambura igicaniro cyandi so mu nzu ya so yubakiye Bayali. Se wa Gideon yari abizi neza kugira ngo Bayali ashobore kureponda favorablement kuvyiwe ku mahokete yiwiwe, hari igicaniro abwiza kuba yacizeho. Parce que igicaniro nkuko za kubibona kandi it's the interest point ni n'umuryango ni irembo naho mwemu zica n'inzira y'imyuka nayo cyitwa imwemu gikorera. Kugira ngo imwemu ihure n'umuntu habiza kuba hariho platform yitwa igicaniro. Parce que igicaniro ni ihwamiro, ni platform, ni gihuza ivyaremwe vy'imwemu n'ivyaremwe by'abantu. Now the spiritual meet the physical. Imana ibwira Gideon, genda usangangure imbere yuko utangura gukora ivyo ndiko nakubwira gukora. Ntibizokunda kuko hari kikubuza. Hari irembo riri mu muryango wawe kwaso ryasizweho n'igicaniro yubakiye Bayali. Imana abwira Gideon, genda ubanze ugisenye. Nta kuntu kumwe dushobora guposeda amarembo y'abansi bacu tutabanje kugira gusangangura ibicaniro vyose vyasizeho ayo marembo tugwanya. Gusa nga turi kumwe mugana kuna kiro kintu ntusura gukuraho igicaniro ntushireho ikindi. Babwire abafaransa bavuga gute, la nature a horreur du vide. Niba skizo kintu babaye inspiré babikuye mu bijanye n'imikorere y'ivy'imwemu. Nusaba kuvuga ngo nzengo ntawo mpagaze swat uri w'Imana cyangwa uri wa Satani. Ngo nzengo nta mana ngo nize utizera Imana n'umwate uri wa Satani. Ngo sewe ngo ivyo vyanye utafise aho uhagaze nta numwe ari hagati na hagati. Ni Imana iranga umuntu ari hagati na hagati. Uri hagati na hagati bibiri mwitakazu yazi bivuga ngo Imana iramudahwa. Bivuga ngo kudashushe kandi ntugo birani tubwira ngo abakonje canke abakanye Imana izobadahwa. Imana izodahwa abandi. Abantu urazi burya uri ofuma umenya neza uwo muhangana hahagaze. Numva ameni meze neza. Hari ivyo kuvuga ngo jengo mpagaze ngo hagati na hagati ivyo bije navyo nkunda. So uri kumwe nanje canke uri contre ya jewe. Siriko umuntu akaranyumva. Rimwe ndabwira umuntu kandi uwo muntu vraiment yarantakaje mu buzima bwiwe. Ushwi umunsi arabirogreta. Ndamubwira mvuye mu Buganda gukorera Imana. Ndi ku musozi mu bishop yari yanyandikiye yo kwa Robert Kayanja, yari afise umusozi munini. Hanyuma ndamusaba ko noja gusengerayo. Ndagira ndasengerayo. Imana impiyereko. Inyereka uyo mugenzi wanje. Hari undi muntu wundi yifatikanije nawe. Mugabo mbona uwo muntu akeneye kudutandukanya. Kandi uwo muntu yari amaze kunkorera ibintu bitari bikingaha mu ishengero bibi. Hanyuma ndamuhamagara. Ndamubwira nturazi ntari Imana yambwiye ndakimubwira. Cyarabubwira nti nashaka ndakugabisha uko wegera uwo muntu niko uja kure yanje. Abantu bakiri charnel babagomba gutambikiza hose. Ari ibintu bidakunda utambikije hose uratabuka. Ngira umuntu rero ndi wawe utereka gutambikiza hose. Utambikizi wanje utambike ututambikiza no kubansi banje ura yo ibibaho. Soit tu es avec moi ou nakindi Yesu yavuze gute utampereye uyo ni umwasi wanje. Nimba mbabwire nimba mukereye guposeda amarembo y'abansi banyu menya neza bari mu ruhande rwanyu. Menya n'abatari mu ruhande rwanyu. Hama wa undi atagira uruhande ahagaze ko uyu ari très dangereux kuruta n'uwa wundi ari
ku ruhande rw'umwansi wawe. Mwanyumvise wifatikanije n'umwansi wanje ndakujaniranya. Biri clear? Nibyo canke sivyo? Ejo twarabibonye siko Yowabu yabwiye Dawidi. Yamubwiye ngo iki? Atukunze abakwanse wanka abakunze. You are not with me, you are against me. It's clear. Nusubire gukuraho igicaniro guca uvuga ngo wahangu nabihejeje. Urazi mu bijanye n'ivy'intambara aho Uburusiya bufashe muri Ukraine, nimba ari Donetsk, nimba ari Crimea, aho nyene baca bashira base yabo. Ofete baca bashira igicaniro cyabo. Kuko umviriza umwansi womoye iyo agarutse agasanga aho wamukuye ntiwahokivye arahisubiza. Siriko muri kumuranyumva? Imana ibwira Gideoni genda ukure igicaniro cyo kwaso. Mugabe Imana simubwira kuri 26, then build an altar to the Lord your God here on this hilltop sanctuary. Lay the stones carefully. Sacrifice bull as a burnt offering on the altar, using as fuel the wood of Asherah pole you cut down. Aho bakwiye igicaniro cya Bayali hashyira igicaniro cy'Uhoraho. Muyandi majambo ahari amarembo y'abansi bawe hashyira ibicaniro by'Imana yawe. Kubera iki twubaka ibicaniro? This is very important. Building an altar is to establish a covenant, and the power of dominion flows through the covenant. Burya ubusobozi bw'igicaniro buca muri kanari yitwa isezerano. Siriko muri kumuranyumva? Atasezerano rihari nta busobozi bwo kuganza buhari. Ubusobozi bwo, the power of dominion flows through covenant. Isezerano icyatuma Isaka aba udasanzwe si kubera ikindi, si kubera ubuhizi bwiwe, ni kubera isezerano Imana yahaye Aburahamu ku gicaniro. Haleluya. Mbabwire ikizokuma ndakibabwira kanonge kandi kibabwire igihe cyose Imana udashatse kwinjira mu isezerano hamwe nawe ku gicaniro nta kintu na kimwe uzokwigera uronkana Imana. Imana ikintu kiranda inconfortable aho iri n'igihe yumvise isengesho indani ririmo isezerano. Kuko ubundi Imana ntirinda twebwe, Imana irinda isezerano ryayo muri twebwe. Nasi ko mbya abantu imwe bariko mukino ndavuga. Wewe ufise agaciro ku Mana apana kubera kuri wewe, kubera isezerano. Ico turi tukiri kubera isezerano ryakitugize. Nikiki kima gushira amanga no kumenya neza yuko ninagenda ntazonsitara, niniruka ntazotangirwa n'isezerano mfise. Babwira ikintu kimwe, iki kintu ngoma ndakivuge bukebuke. Gushika uyu munsi abana b'Imana bari mu kaga kubera kudahishurirwa no kumenya neza yuko ubuzima tubamwe hano muri nosi bukomoka mu masezerano Imana itaboneka yagiraniye n'imwemu ziri mu bantu baboneka. Hama kandi mu vyumve neza nta gipfa kuba gutyo nyene. Ikiba cyose kiba kubera kariko ikintu kigiteye. Icaka biri mu bwiza kumenya. Mbabwire igihe cyose umuntu atazoshaka gukura mu bizanye n'ivy'imwemu guhishurirwa kumenya amabanga y'ivy'ubwami bw'Imana, uwo muntu azokuma misozi ari poa ya Satani. Urazi igituma
malgré intambara nyinshi zizunguruka, malgré ibitero byinshi biza bitugana, tuguma duhagaze. Square kindi Imana irinda isezerano yagiraniye natwe. Bibiliya ari ikintu ivuga, sinzi ko kumbure peut-être mufisishwa ryimbitse kandi ryagutse kuri ico. Imana yavuze ngo hako ntazoshitsa ijambo ryanje, nzopfuma ngira iki, nkuraho ijuru n'isi vyopfaho, mugabo ikitazovaho ni indahiro y'Imana, ni isezerano ry'Imana, nico Imana yirahiye yo nyene ubwayo. Mu yandi majambo ni isezerano ryo kugicanira, ikiduhagarika, ikidukomeza, ikitugira abakomeye, ikiduhagarika mu mugambi w'Imana, ikiduha gushika mu bikomeye, ikitugira abarushishwaho kuneza, sikindi ni isezerano. Witondera umuntu afitaniye isezerano n'Imana. You can't nubwo urara uragira gute ntushobora kumunesha. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Reka tuandanye. We built an altar. Guku mu buryo buri practical, mu buryo buri pratique. Gute twubaka ibicaniro. We built an altar by speaking words that come from the spirit man, and make a covenant in a specific place. And in addition, we put a sacrifice, because there is no altar without sacrifice. Nta gicaniro atakimaze. Ahantu hose hari igicaniro, aho hantu ateza kuba ikimaze. Siriko muri kumuranywa. Baramu agomba kuvuma Abisirayeli, yabwiye Baraki ngo genda undonderere amasuguru 7, nubake ibicaniro 7. Kumbure niko yavuze, kumbure Imana iraza kuza guhura nanje. Ahari igicaniro Imana iraza guhura n'abantu bayo. Hallelujah. Hallelujah. Ushika ngaha turi kumwe. Ushika ngaha turi kumwe. Oh, reka rero ndiginge deep a little bit. Irukanga mu bacamanza 13:19. Ni histoire y'Joshua marayika aje kuyireka umugore wa Manowa, ari we se wa Samusoni, amubwira ibijanye n'uwo mwana. Aramubwira ati uwo mwana ugiye gusama inda, uri umugore w'ingoma, ariko amubwiye ariko ugiye gusama inda. Aramubwira umwana ugiye kubyara n'umukiza, n'umucunguzi. Umareka aramubwira ngo uwo mwana uzomurinde urufuhe mu mutwe. Donc si umwana nk'abandi, nimba abandi bana babamwa, ariko uyu mwana wewe ntiwemere kumumwa. Ntazokore kuri vino. Nama ariko ndabwira, kubera ko tutanywa vino, nikora ko turabanaziri. Utari nyegu y'Imana, utari umutabazi, nta umucunguzi, uwo ataco Imana yiteze, ntaco mubwiye kunywa vino. Ariko umuntu wese, munyumvirize neza, umuntu wese ari mu isezerano n'Imana ryo kuba umutabazi wihanga giwe, urunganwe rwiwe, amahanga, uyo arafise mwacha tubibona. Hari ibyo twita amaduzi n'amadonzi, hari ibyo twita amabands, spiritual bands. Ivuga ngo les interdictions spirituelles. Ukabona ataca Imana igenda iziririza kuri wewe, uzomeneza ko nta sezerano Imana ifitaniye nawe. Ndabisubiramo. Ukabona mu kubaho kwa mu rugendo rwawe rw'agakiza ataca Imana igenda iziririza mu buzima bw'iwawe, zose bikwemerera. N'ibyo ukoze usaba imbabazi bati ndakubabariye, igaki kubabarira.
ntikurakire, ntigushavurire, uzomenye neza ko nta sezerano Imana irimo nawe. Nturi umuntu w'irembo hano muri nose, kuko abantu bose Imana ifitaniye amasezerano nabo akomeye, bose barafise ivy'Imana agenda iziriza kuri bo. Kandi nuko mbabwira zera amazina, reka iki kiri simple kuri jewe. Je ndakunda, namwe kuvuga ndakunda jeshene cyane gose, ndakunda guhumete cyane gose. Mugabo Imana yarambwiye sinze nigere n'umunsi numwe ndakubona wambaye jenete. Umunsi muzobona ndayambaye, muzomenye neza ko naguye ntakiri mu isezerano n'Imana. Ndakunda gurumete, niyo mbonye umuntu ayambaye, oh I really like it. Sivuze karimbi, mugabo kuri jewe it's a ban. Barizo umuntu ari wandi wawe uti arico yakuzirije wewe, harico yakujije. Vyose nitwende tu, vyose ngo vyose bimpa amahoro. Uja hose, ugendana na bose, ukora vyose, urya vyose, kandi urya iminsi yose. None nk'abantu barya iminsi yose, abo kweretse ijoro ryo bitega ko gikomeye. Bo, munyumvirize neza, ndiko ndavuga abantu bakomeye. Hari abantu bafite indwara, mugabo nabo none nta kindi Imana azirije kuri bo. Ryama hasi, gira imisu ryama hasi, ugira amakonyaje kubera ko waryamye hasi. Urareporta jeune kandi ebana mwemera kagumana nawe ari amahoro. Wumvise batetse inkoko iwanyu batayeruka kuyiteka, utoya jewe umushuzo nzowugira mpeza. Amatariki yanyuma heza ukwezi jewe hari abantu bafise ibirarane by'amajene, ariko sha ivyo we bigukundira gute? Ari ibintu bidakunda, vuga uti ari ibintu bidakunda. Haleluya. Ivyo ndaza kubiza mugabo cyane ico nashaka kugira ngo mpeze po ya mbere ikubakiya ibicaniro aho tugeze hose. Raba ku murongo wa 19 abacamanza 13:19 19 haravuga ngo 19 nuko Manowa yabira iyo suguru y'impene nishikanwa gifu abishikanira Uhoraho hejuru ku gitandara. Hacaba igitangaza, Manowa n'umugore wiwe babirorera. Umuriro wo ku gicaniro, umuriro wo ku gicaniro, ishengero, umuriro wo kugiki ku gicaniro ugira iki? ukiri kurarabagiza uja hejuru wa mumarayika w'Uhoraho aduga muri uwo muriro wo ku gicaniro. Manowa n'umugore wiwe babirorera, baca barapfukama barunama. Umumarayika yadugiye he? Mu muriro wo ku gicaniro. Hari abamarayika benshi batamanuka gutabara ubuzima bw'abantu bamenye Imana kubera ko nta muriro uri ku gicaniro. Umuriro ku gicaniro ni barabara, ni ngazi, ni ndege, ni mikogote y'umuriro. Naho abamarayika bamanukira, ni naho abamarayika bagirike badugira. Uyu marayika yaduze kuko habonetse ikimudugana. Ico nico cyari kindi, wari umuriro wo ku gicaniro. Hamuca mutahura Yakobo i Beteli abona icuririzo, abamarayika bamwe baduga abandi bamanuka. Kandi bivuga ngo iyo icuririzo ngo cagera imbere y'Uhoraho ku gicaniro. Vyumvika neza ko ku gicaniro aho hantu hari ingazi. Abamarayika bajeje gukorera ubuzima bw'iwawe bagira ko amamuvuma yo kuduga no kumanuka. Badugana imitwaro yawe, bamanukana inyishu ziwawe. Badugana ivyo uri kurasa Imana, bamanukana inyishu z'ivyo ukeneye. Badugana amasengesho yawe, bamanukana ubushobozi ukeneye. Nuva meni yanyu muri kino kibanza. Umumarayika aduga
kugira muri uwo muriro. Kuva uwo muriro warimo ingazi idugana mu mareka agasubira mu ijuru. Igicaniro n'igitangaza. Icya kabiri dukora kugira ngo dushobore kuganza ku marembo y'abanzi bacu. Iki ngira mwacumvise, ubaka igicaniro aho ugeze hose. Namaze kurabwira imodoka zanje zose n'ibicaniro. Haleluya. Kandi ko ahari igicaniro hari kimazi, je ndatanga ibimazi vy'imiduga mfise. Ndatanga ikimazi cy'igicaniro cyitwa ishengero. Sierge ni Sierge kubera ko ari umuntu yabigombye kiba Sierge. Sierge ni Sierge kubera igicaniro kiri muri Sierge. Ko mutavuga amen? Ko mutavuga amen? Haleluya. Aha hari igicaniro. Ntavyo muzi mwebwe. Mugabo iyo muza mugahura n'Imana. Nikora ko hari umuntu yubatse igicaniro aha. Kandi ahora azana ibimazina ntaryo aha. Haleluya. Haleluya. Hari ivyo nkora ntabikora kubera ikindi. Ndabikora kubw'ineza y'abazoza kuri iki gicaniro. Iyo ndaza nkirirwa ngaho umunsi wose, ntaronse n'umwanya wo kunywa amazi, nikimaze imana ko ndashaka kugicanira kugira ngo wewe uje uhure n'Imana. Ari iminsi mporanza ngaha nkaborogera Imana kubw'abana atani imitwaro yabo bampaye. Nkavuga mu mazina abantu kanaka n'imice y'abantu kanaka. Mana abaji bameze gutya reka bahure nawe. Mwe mukumva intayi mugabo izo ntayi zirabisaho zavuye. Zavuye kugicana. Haleluya. Haleluya. Muriko munanyu? Aha, icya kabiri. Iki rero gamana yanje nibaza ko zokigirira inisomene yacu. Kuko still nguma mfise byinshi mbwiza kubwira ubuzima bwanyu. Protect at all cost your star. Rinda ku kiguzi cyose gishoboka inyenyeri yawe. Inyenyeri ni iki? Inyenyeri ni gituma ibintu, ibihe, ivyankenerwa vyose kazoza kawe gakeneye kugira ngo gashike kambara umubiri kabane nawe. Inyenyeri niyo itekeyemwo ibikenewe vyose, amamatieri yose n'amamaterieri yose atuma destiny yawe ishika. Navyo muzi hari abantu atakiri bajejwe atari gutraka inyenyeri z'abantu. Murazi impamvu ivyiza vyinshi mutabibona bishika ku buzima bwanyu, mugabe bigashika mu mahema y'abanyakibi, niko baba babivye inyenyeri zanyu. Nakuna kume umunyakibi yororanirwa ativye inyenyeri y'umugororotsi. Nibipfa kuba proteza. It is your star that brings into your life those things, even which your destiny needs to be fulfilled. Iyo bona hari bitagenda bishika mu buzima bw'iwawe, hari icyakozwe, hari inyenyeri zibwe. Ibaze Herode yica abana b'abahungu 2,000 ariko arondera gusa umwe afise inyenyeri. Ukagenda urasenga ngabo uzokwama wizungurukako, uzokwama uri muri vya bindi bitewe n'iki inyenyeri yawe yaragiye. Niki gitukora kugira ngo duprotege inyenyeri zacu? Hari ibintu bishika
indwi. Icambere, gukurikira Imana n'umutima wawe wose. Inyenyeri zibwa gute? Kubera ko abantu bareka gukurikira Imana, bagambararira Imana. Imana nakubwira, nageze kubabwira umwana w'umukobwa yagende mu buzima butari bwiza, aja mu busambanyi, yandura umugera, hamageze kugira mariage, aba stuck, aba bloqué, parce que bateza kumutuma amatest kwa muganga yuko atagwaye. Ico gihe turahura durana mu masengesho, nagiye kugira deliverance famille imwe, araza mu nyuma Imana impishura ivy'iwiwe, ndamubwira vyose vyamubayeko, arakora amosozi ararira, harambwa ati nega mukozi w'Imana nkuriki. Ndamubwira nti Imana imbwiye ngo ugende ukora amasengesho iminsi 3 seke uzoyavamo wakize. Biramunanira, haragaruka arambwira ngo urumva ngo nubu ngore. Ndamubaza warakoze ivyo Imana yakubwiye? Ngo vyaranse. Ariko sha abantu barafyina. Imana irakugiriye ubuntu, yo kubwira ati genda umara iminsi 10. Ega bivuye ku Mana, ivuga ngo iguha n'inkomezi z'ukubikora. Piranga gushika n'uyu munsi aracagwaye, kandi hari ivyo Imana ikubwira mu mwanya kanaka, iyo umwanya ukurenganye udashobora kugara kubwira Imana ngo Mana subiza wa mwanya. Siriko muri kumuranya, hari ibihe iyo bikurenganye biba byakurenganye udashobora kubigarukana. Gukurikira Imana birivuga ngo Caleb ngo yakurikiye Imana n'umutima we wose. He followed God wholeheartedly. Nige yaza kureklama umusozi wiwe, ariyo marembo yiwe. Ijambo ry'Imana ritubwira Yosuwa yaratinye kubera ko Hebron yari occupé n'Abanaki. Araba cyari kigatanya gikomeye, yarafite imyaka 85. Mugabo raba kino kintu ntihigeze atakaza inyenyeri yiwe. Yabwiye Yosuwa, tumviriza, igihe twaje gutata, when we were scouts, when igihe twari tukiri twatumwa, ati Mose yaranyemereye ujya musozi. Ico gihe Mose umusavyi w'Imana yabimbwiye nefise imyaka 40, uyu munsi ufise imyaka 85. Avuga ngo ko inkomezi nari mfise kiriya gihe nizo n'ubu ngifise. Mwene majambo, iyo umuntu azigama inyenyeri yiwe natakaza inkomezi, kuko nyumviriza neza, imyaka yawe rubura kigongwe ayikumarirako kubera kutakurike Imana mu nzira zayo zose. Wowe uragomba ngo Imana ikore ivyo wawe, mugana nawe ntugomba gukora ivyo Imana igomba kuri wowe. Ntibikunda. Zose amasezerano yose akomeye yenena kuri kino kintu citwa kuganduka ku vy'Imana. Kuganduka baratandukana kuya kuganduka tuvuga. Kuganduka tuvuga ni obeisance, obedience. Kumvira. Ni gisirikare ubitaho utabitahura. You need kwamige zose uriko uritondera ivy'Imana ikubwira. Ivyo Imana aza kubwira abisirayeli byose avuga ngo nimwitondera ivyo ndabagera uyu munsi. Nigihe cyatuma abisirayeli baneshwa, nigihe abisirayeli baja kuba abaja bakaba musubuza bw'Abamidiyani, bivuga nuko abisirayeli bakora ivyo Uhoraho abona ko ari bibi. Ivyo bituma abagabura. Bavuze ngo abagabura nuko ofete babuguriye urugi, irembo ituma abansi babo baza bakabaganza. Nico gituma igihe cyose Imana yaza gutabara, hatangura kino kintu kwihana, guhindukirira Imana. Kumva z'umwana reka ndavuge nihuta. Icaka bikene mu guprotege inyenyeri yawe, gukura mu buryo bw'impwemu. Grow spiritually. Ibi navyo biguha umviriza kumva Imana. Namatwe nabwira abantu, jewe muri bimwe uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana sora gusingira intahe abantu.
mu bijyanye no kujya imbere ku byo mbamwo byose nuko numva ijwi ry'Imana. Kumva ijwi ry'Imana ni umugisha ukomeye cyane rwose. Iyo umuntu atakaje kumva ijwi ry'Imana, mbabwira ikintu kimwe mu bijyanye n'igisirikare, iyo igisirikare kiri ku rugamba kigatakaza communication biba biheze. Igishobora gutuma igisirikare, mbabwira ikintu kimwe, igishobora gutuma igisirikare gikomera kandi kikifata neza mu rugamba nuko bagumana communication. Ige communication icitse, tushobora kuba ukironka amabwirizwa avuye ku bari hejuru bakubwira ati kora gutya, koresha ino tactique, bigenze gutya, duhurira aha, ntibikunda. Icya gatatu, irinde kwinjiza abantu bose mu buzima bwawe. Mwavyumvise? Irinde kugurira icumba abantu bose muhuye mu buzima. Mbabwira ikintu kimwe, mu gihe cya Yosuwa hariho abantu bitwa abantu bazi kwifatikanya nabo ngo bavuye kure, Abagibeyoni, nivyo? Baravye ingene Yosuwa n'igisigara ciwe bamahagaze, baravuga nta kundi kuntu aba bantu tuzoshobora kugira iki, kuba neza, nuko tubacumuza ku Mana yabo. Baca bigira abantu bavuye kure. Yosuwa ntiyashobora kudiserna yuko aba bantu batavuye kure ariko ari abantu b'abaturanyi, yifatikanya nabo, akora isezerano nabo. Ivyo vyacumye Imana ibahambarira cyane. Inyenyeri zibwa gute? Zibwa n'abantu mwagiriye ama confiance, zibwa n'abantu mwabwiye amabanga mutabwiye abandi, zibwa n'abantu mwakunze mugabo mutabanje. Si umuntu uwo ari we wese wo kwinjiza mu mutima wawe, naho iyo wafise umutima mwiza, umutima mwiza wiwe ntucumuha access indani mu buzima bwawe, kuko ntuzi isezerano ari munsi. Hari abantu binjiye mu masezerano yanyu batangura kugira iki, gutera ama interference, ugatangura kugira intege nke bivuye kuki, kubera ivyinjiye, ivyo winjije barabruya connection y'Imana. Irinde kwinjiza abantu bose mu buzima bwawe. Icya kane, indoto zawe si uwo ari we wese yemerewe kuzumva. Imigambi yawe si uwo ari we wese yemerewe kuyumva. Hari umuntu gusa kubwo nta kindi Yosefu yazize kuvuga imbere y'igihe indoto ziwe, bituma gwiza abanza atari kugira. Hari abantu batangura kukugwanya kuko wavuze indoto zawe, wavuze imigabo n'imigambi Imana ifite ubuzima bw'iwawe. Nico gituma ndakunda kudekonseya abantu, gukunda kuvuga amasezerano yanyu. Imana yasezaniye ibi nibi. Uko nyene uko abivuga hari abashobora guhagura kugwanya ayo masezerano. Mbabwire, abantu bazigama inyenyeri zabo, abantu bayigukira amarembo y'abansi babo, n'abantu bafise amabanga, n'abantu batavuga vyose. Siriko muriko muranyumva? N'abantu baguma bari vuga gute, bafite ama mystère. Gira ama mystère ku buzima bwawe. Programu ushaka gufata yo kurondera Imana, wabanje kwibwira abantu, hewe rero tuzosubira ngiye muri retraite zo mari iminsi. Si iminsi yose bikenewe. Amen. Icya gatanu, abantu barinda inyenyeri zabo n'abantu bama igihe cyose bagwanira loyauté na fidelité yabo cyangwa integrité yabo. Abantu batari royo,
abo bantu Satani arabiba mu nyenyeri zabo vyoroshe. Haleluya. Abantu bari loyal, abantu bavuze ikintu nimunyumvirize je niko navuga. Abantu icyo bemeye baragikora, icyo bavuze baragisitsa. Abantu badahindagurika. Urazi ibizoro nk'umwanya wo kubivuga. Abantu bari danger ku buzima bwacu n'abantu bahindagurika nk'uruvo. N'abantu uyu munsi bari ejo bari kindi. N'abantu uyu munsi akuvuga neza ejo akakuvuga nabi. N'umuntu uyu munsi aguproteja ejo akaba ari wakugwanya. Haleluya. Haleluya. Nimba utari umwizigigwa, n'isi imwe ntizoba umwizigigwa mu kugufasha kurinda inyenyeri zawe. Icya gatandatu, nimwirinde ubusambanyi. Muri bimwe vyuguruye amarembo bituma benshi bibwa inyenyeri zabo ni ibyaha by'ubusambanyi. Icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha cyugurura umuryango ku bansi no ku bisuma vy'inyenyeri ku buzima bwawe. Itsindwi, wame misi yose uri munsi y'umutamana. Mwavyumvise? Gwana ishaka. Eliya ashaka gutandukana na Elisa. Mugabo ndakunda Elisa nk'umwana w'Imana akuze. Aravuga ngo ndakurahiye ugora kuhoraho sintandukanwa nawe. Hari imitamana batava munsi. Kandi hari abantu naho boba bakurenganije ushatse kubagwanya niwe buzokwama igihe cyose utakaza. Ndasubiyemo, hari abantu udapfa kugwana nabo uko ariko kose. Hari abantu hari Imana ibagwanya bonyene. Urazi Dawidi naho yari yarasizwe amavuta yaranse kuja kugwana na Sawuli. Nuwaje kumbwira ko Sawuli yapfuye yaciye amwica. Kuko hari abantu amavuta basizwe n'Imana. Ni Imana yo kubagwanya, si umuntu wo kubagwanya. Ibi ni kubijanye n'urugezo rukomeye. Naye kubabwira vuba pasi. Nowa yari yakoze ibidakogwa abagusa. Mugabo nubwo Nowa yari mboregwa akaba umuntu uravyumva nyene yataye indero ntitsabuze ko ijambo yavuze ry'umuvumo ryashitse. Imisoso wa muri munsi y'umutamana. Ibi bizogufasha kwama igihe cyose uriko urarinda inyenyeri zawe. Intambuko ya gatatu, baho kubwico wavukiye, baho kubwico waje gukora. Muyandi majambo, living according to your destiny. Amen. Haleluya. Ngira umuntu ari wawe uti umuhamagaro uraryana. Surakari mbwira ati umuhamagaro uraryana. Iyo umuntu avuze ngo arafise umuhamagaro, rimwe na rimwe ndagira ikigongwe ku bantu bihamagara. Hari n'abandi bantu muri kino gihe cyose abantu batubwiye bagenda kubwira Imana ngo Mana mpamagara ngo ndi nga mpamagara. Iyo usavye ngo Imana iguhamagare, mu kuguhamagara igukura mu mubiri. Mbabwire, hari abitavye Imana. N'abitavye Imana
muri bitandukaniro. Hari abitavye Imana bava mu mubiri bavuga ngo bitavye Imana, ariko hari n'abitavye Imana bakira umutwaro wayo, bakira iyerekwa ryayo. Rero abitavye Imana abafise amadestine, abari konsya ko bahamagawe n'Imana. Paul avuga ngo muzirikane ihamagaro yayo, kuko abahamagawe atari benshi. Abo munyumvirize neza, abo babwirizwa kubaho ubuzima bufitinga amadestine yabo. Haleluya, haleluya. Okay, ndabakarorero kandi ico gihe kizogera, kuko niyo tuko turaca. Hari igihe umukuru w'igihugu azobatwara Uburundi azobasengera muri siege. Abaminisitiri bakomeye bazobasengera ngaha. Mugabo ndabaza akabazo gatoya. Uribaza ko perezida asengera ngaha, president de la République, muri izi conference turiko turagira yo bari ngaha? Hari ubwami, hari n'ubuherezi. Siriko muri ko muranyumva? Asengera ngaha yoza amadimasha mwami, mugabo ntikwamaza ngaha misi yose. Muzi gituma? Kubera ko ico aba ari ntabwirizwa, munyumvirize neza, ntabwirizwa kuba ahantu hamwe, kubera ko ni w'abarundi bose. Hari igihe aba ngombwa kandi ari umukristo kuja gukorana hamwe n'Abisilamu, kuko ico gihe ntari ku gicaniro c'ubuherezi, ari ku gicaniro c'ubwami. Or ubwami bwangloba abantu bose. Birivuga ngo nuko bamusiga amavuta Dawidi aba umwami w'Abisirayeli bose. Hari igihe abaye umwami w'Abayuda gusa, ikindi gihe aba umwami wa hehe, Heburoni, nivyo. Ikindi gihe aba umwami w'Abisirayeli bose. Haleluya, haleluya. Haro ibintu iyo bigezemwo hari ama exigence. Haleluya. Hari ibintu kuva mbaye pastori bitagikunda ko shobora gukora. Amen. Uyu munsi cyo nkora cyose negeza kubanza kwiyumvira, kubera ko ntitwemererwa gukora byose. Haleluya. Abantu bafise imihamagaro barafise ukungene babaho. Reka manda bon definition gatoya destiny church. A destiny simply means a book written of you by God, which was sent into the earth to execute. Destiny ni gitabo Imana yanditsemo ico ikuzaniye hano muri nose, kurangura no gukora. Yes, Pilato arambwira ati none vy'ukuri uri umwami w'Abayuda? Yes, ishura Pilato ngo kubwiyo mpamvu, for this cause I was born. Kubwiyo mpamvu naravutse. Mwani majambo ntaki navukiye kuba umwami wawe, nico canzanye. Abaheburayo 10:20 havuga ngo then I said, behold, I am coming to do your will, O God, to fulfill what is written of me. Ivyanditswe, iki gitabo kiri mu ijuru, ico cyanditswemwo binyereke, iki nagikunda cyane. What is written of me in the volume of the book. Buri muntu wese muri kino kibanza arafise igitabo cyo mu bwami bw'Imana, cyanditsemwo amateka y'ubuzima bwiwewe. Rero destiny nukusitswa ni ivyo vyose vyategura ubuzima bwiwawe uza gusiza hano muri nose. Rero abantu bafise destiny, dabo reka mvuge kino kintu, abo bantu ntibapfa gupfa. Umve ba bantu
numve umuntu yizera ko afite destiny ikomeye muri ino si. Numva ameni yo muri kino kibanza. Numva ameni yo muri kino kibanza. Nimba ari igitabo kirimo ibikuvugako, ibikwerekeye, ibyawe, iby'ijuru ryakugeneye, menye neza kino kintu, ntuzopfa gupfa. Kandi ntituzopfa gupfa. Bata ntidupfa gupfa. Ngira umunani ati ntidupfa gupfa. Umunsi umwe narabivuze kwa haro couple imwe twari turi kumwe yo ngaha, hanyuma turiko turaganira mbese madame, hanyuma umugabo abwira umugore ati none wewe kubera iki wanyemeye kandi ubizi neza yuko ndi umuntu akunda kugwaragurika, nshobora gupfa umwanya wari wose, nama napfuye nkagaruka, nama ngarukira ku rwobo rw'urupfu. Nakunze inyisho umugore wiwe yamuhaye, yamubwiye ngo abantu bapfa ntibashikeyo, ngo abo bantu bararamba. Ati cyamaze kuma ngo byari biheze, kuvuga ngo kukanyuma abameze batyo naho baja. Mugabo umuntu yari bien portant, meze neza, puf akantu gatoyi, wewe ngorega ntiyagwaye. Atugenda akagera kuri akagaruka, uwo iyo nzira abayimenyereye nahaja. Ngira umuntu rero ati ntaho tuzoja, turi abantu bafise amadestiny akomeye, ntaho tuzoja. Urazi Yesu yavuze ngo ahari ubutunzi bw'umuntu w'umutima wiwe uba, kuko ubutunzi bw'Imana yabushize mu madestiny yasize muri twebwe. Umutima w'Imana uri kuri twebwe. Numva amen yanyu muri kino kibanza. For David, after he has served God's will and purpose and counsel in his own generation, fell asleep in death, and he was buried among his forefathers. And he did see corruption and undergo putrefaction and desolation of the grave. Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivyo Uhoraho yari yaramuteguriye, amaze gushitsa, amaze gusozera. Nicyo mpamvu turabwira urupfu rw'abafise amadestiny no guheza gukora ivy'ijuru ryakuzaniye. Utaraheza umviriza, ubimenye, wongere kandi ubimenye, ni wapfa Imana izoturungika tukuzure. Tabita ntiyari yahejeje. Benshi baza ko Tabita yahejeje. Tabita ntiyari yahejeje kuko ntawe yari yasize, azosigara mukora ico yahora akora. Abapfakazi n'imfuvyi ati no way, ntibikunda. Petero ingo ari harya, Petero aragenda aramuzura, aramubasubiza. Amen. Muriko muranyumva? Destiny is what you are born for. Nico wavukiye. Icumaze kukimenya, mbabwire. Yesu yabwiye Petero, iri jambo rishani mfasha novuga kuvuga muri make. Ntavuze vyinshi. Yesu abwira Petero, aramubwira ngo ukiri muto warikenyeza ukijana aho ugomba. Mugabo igihe kiraje kandi kirageze aho undi azogukenyeza akakujana aho utagomba. Ubundi umuntu wese afise destiny yamakenyezwa. Ntakora programa ukagombye kuzikora, arazikoreshwa. Ntiyibwiriza ivyo abwirizwa gukora, arabwirizwa ivyo abwirizwa gukora.
siko muri ko muranyumva. Uwundi azogukenyeza akujana. Mwene majambo, wewe uratakaza kuba wawe, ariko ukaba uw'Imana. Imigani 21:1 avuga ngo umutima w'umwami uri mu kuboko kuhoraho nk'umugende w'amazi, agira iki? Awukwegera ahagomba. Imana itaragira ahantu igukwegera aho yo igomba, biragoye ko ushobora gushika muri destiny yawe. Amen. Rero reka mvuge gatoya niho turangiriza, tukodagereza kunyarutsa. Amen. Every people of destiny has bands. Iyo tuvuze ama bands n'ama interdiction, they are rules, discipline, character. Nivyo abwirizwa kwitondera, nivyo abwirizwa kumenya neza ko igihe cyose atavyitondeye inyenyeri yiwe azoyitakaza. Haleluya. Kandi raba kino kintu, Samusoni igihe atitonde, Samusoni yari yarabujijwe. Nayo majambo nateguye ko cadusoma. Amen. Samusoni icyamugira umucunguzi w'urunganwe rwiwe n'igihugu ciwe n'ihanga ryiwe ryari ibanga yari afitanye n'Imana. Vuga ngo ibanga ry'Imana. Vuga ngo ibanga ry'Imana. Bigacuvuga ngo ibanga ry'Imana rifiswe nande? Abamwubaha. Ikikwereka ko vy'ukuri ubaha Imana n'ukugumya ibanga ry'Imana muri wewe. Ibanga ry'Imana ni gupfira ico waziye, ico wavukiye, ico waje gukora. Naho ziki kamwe mari ibintu biryoshe. Ndafise umwe mu bana banje aheruka kumbarira ingene iwabo baramurondereye visa, bacambwira ati ubu nyene fata indege ugende muri Kenya, utware passport bagushemo visa ugende mu Burayi, hamuze utuma ku muryango wawe. Ubwo bacarambwira ngo narababwiye ko bidashoboka, ngo barantuka, ndamaze no kuri kwabwiye ko bidashoboka. Atoye sivyo Imana ingomba ko jewe mvuye ngaha mu Burundi ntandukanye na destiny yanje. Hari abantu bemeye baratakaza ama destiny yabo kubw'ibintu batitondeye. Hama ikibabaje nuko aribaza ko Imana kubera ko igira ubuntu kandi igira imbabazi izoraba ikavyiyumvira igasubira ho considera kayabo, hama igasubira ikicara nabo kuri table hama bakavugana. Hari ibintu bigiye bigiye. Hari abantu uyu munsi bagerageza guhaguruka ariko byanze. Kubera iki? Hariho ivyitondegwa. Iyo utavyitondeye ubuhushije, ubutakigaruka. Arambwira ati narabyanze. Hari abantu muri kino kibanza ivyo gukorera Imana babwiye iki? Cyo gusa nobona ndagiye ivyo gukorera Imana byo shaka bikibaza. Kazime gusa nakijijwe byo gerageze ku gutungana nje mwicu. Ariko hari abandi naho uwo muha isi yose ukamuha n'ivyiza vyayo atoshobora na gato gutanga kugurisha kazoza kiwe nka Esawu. Esawu aravuga ati ndiko ndapfa bimariye iki? Hari ugupfa kw'igihe gitoya no kubaho kw'ibihe vyose. Hari abantu bemera kuhemuka kuvy'akanya gato, hakuzigama ibanga ry'Imana rizobabejaho ibihe vyose. Urazi nushaka kuronka amafaranga ameze gute, angana gute, wuzuze ku makonti, igihe cyose uri hanze yico Imana yakuzaniye hano muri nose, nta mahoro uzovugiza. Nageze kubabwira ni inkuru nigeze kumva Pastor Chris ariko aratera avuga umujene abavyeyi biwe bashaka ko yiga medicine. Mugabo wese biyashaka, mugabwira nezereza abavyeyi yarabikora. Hanyuma abo docteur, abo specialist tangura ama recherche, batangura meme no kumuha ama award y'ibintu yavumbuye. Umunsi umwe hari urubanza rukomeye, igihugu cyose kiraho, baje kumushikiriza agashimwe k'ubuvumbuzi yagize. Abantu bose bazara umubaza ati wumva umeze gute, umunezero ufise wumva ngana gute? Arabwira ati sinezerewe. Ati sa ntunezerewe? Ntutanezerewe mu bihe nkibi wonezerwa ryari? Arabwira ati gituma nanezerewe nuko ibi bintu byose ndiko ndakora
si indoto zanje, ni indoto z'abavyeyi banje. Ati sa ni indoto z'abavyeyi bawe? Ati ego, je sinashaka kuba umu docteur, je sinashaka kuba umumedecin, sinashaka je gukora ibi. Ati ibi nabikozwe n'ivy'abavyeyi bashaka. Ati nubwo bo baneze, bo baraneze mbwa je ndababaye, parce que je sikunda baha indoto zanje. This is not my destiny. Hama bataramuhasi, none indoto zawe nizi? Cabwa ati je indoto zanje zari zo kuba umu DJ. Natanga umunezero mu bantu kuri bayita platine, ndiko nda Haleluya. Bon, quand même ariko urumva nivyo vyari vyiwiwe. Indoto zawe niziye? Ha muri kuzirinda gute? Uri kuzizigama gute? Urazi Yosefu yarazi neza. Yosefu yarakoze erreur, avuga indoto ziwe atari kuzivuga. Baramugwanya. Mugabo muri yo process arakura. Amaramenya ngo ndashobora gutakaza ivy'agaciro ijuru ryampaye. Haboneka opportunity yuko Yosefu yashobora kuryamana muka Potifari. Mugabe cyatumye Yosefu ataryamana muka Potifari kwari kubera indoto yari afise. Yarabizeza ko acumuye ku Mana yiwe, atakaje inyenyeri yiwe, ntazogirwa mukuru muri bakuru biwe. Destiny yiwe izobigiye. Samson arabwirwa ngo bampereze kuri Samson. Arabwirwa kutigana umusimwe avuga ibanga ry'inkomezi yiwe aho ziva. Mbwa kubera Delila, mbwa reka nabwire kino kintu. Hari kintu navuze kare yuko tubiza kuma under spiritual covering. Mwari muzi yuko ijambo ry'Imana riraryosha. Icujuje canke icatume Samson anagendera mu vy'Imana ategura ubuzima bwe byari ibintu bibiri. Icambere yari discipline y'abavyeyi biwe, kuko nyina wa Samson, reka tuasome gatoyi. Amen. Reka tuasome gatoyi. Ku murongo wa mbere. Maze Abisirayeli bongera gukora ivyo Uhoraho abona ko ari bibi. Uhoraho abatanga mu maboko y'Abafilistiya kumara imyaka 40. Kubera iki? Bakoze ibitari vyiza. Hano umuntu w'isora wo mu muryango w'Abadani yitwa Manoa. Umugore wiwe yari ngumba itigeze kuvyara. Umariko barayereka uwo mugore, aramubara ati raba uri ngumba ntiwigeze kuvyara, ariko uzosama inda uvyare umwana w'umuhungu. Umviriza, none rero uzuzire akaziri ntumnywe vino. Hariho vino yabujijwe Samson, mugabo hariho na vino yabujijwe nyina wiwe. Samson ntiyabaye Samson kubera Samson. Icambere cyagize Samson kubera kuba Samson n'umutamana yari munsi w'abavyeyi. Hama erreur Samson yatanguye gukora, yatanguye kwideconnecta n'abavyeyi biwe. Tugende gatoya ndabibereke Abacamanza 14. Haleluya. Ku murongo wa 5. Hanyuma Samsoni amanukana na se na nyina baja Itimuna. Ashitse mu mizabibu yaho ahura n'umugunza w'intambwe iramutontomera. Maze muhemu Uhoraho amuzaho kabusungwe arayitabagura nk'utabagura umwagazi w'impene, kandi yari imbokoboko. ariko gute Samsoni muhemu Imana muza kubera nyina yitondeye ivyo yahawe nk'ivyagezwe vyo kurinda uwo mwana nk'umunaziri, ntanywe vino, ntakore ivyo Mareka yari yamubujije. Uyu mwana araba ico yabaye, mugabe inyuma yatangura gutera akagere. Abavyeyi biwe gute umwana akora ikintu kizima, ntanezeye ko abavyeyi biwe babimenya.
Bibiri ivuze ngo araheza ariko ntiyabwira se na nyina ico yakoze. Igihe cyose umwana ahisha se ivyo ariko arakora, imigabo n'imigambi yiwe, uyo mwana ariko yitegura wenyene kuzonogorwa amaso. Mpa imigani naho mwumvirize iri jambo ingene Salomo nawe arivuga. Imigani kangahe? Mwumvirize icyashikiye Samusoni, ntivyavuye kumushikira gutyo nyene. Imigani 37, okay? Ijisho ry'ucokora se kumvira nyina akagira iki? Hazoba iki? Muratawe igituma Samusoni mu gupfa batamucumise? Muratawe igituma Samusoni mu gupfa batamuteye amabuye? Muratawe igituma Samusoni mu gupfa batamunyonze ariko bamunogoye amaso? Ni kubera ko yakengereye se na nyina. Haleluya. Bere data, iby'ubwami bw'Imana nibyo kwitonderwa cyane kandi birakomeye cyane. Ibere nzova ngo cyangwa urumva ngo biki kazime mu bimenye. Haleluya. Yufu mutaza mugabo ko waje ivyo bigiye gutangura ubwire iki? Ugitangura kubibazwa. Amen. Amabanga. Haleluya. Ndangirize hano hano. Raba. None uzuzira akaziri ntunywe vino ikiboreza na kimwe kandi uzugiye ku kintu na kimwe gihumanye. Kuko Raba ugiye gusama inda uvyara umwana w'umuhungu kandi hazagire urufuhero umugera ku mutwe. Ariko Samusoni kubera umukobwa Derira aramubwira atoya orambesha nguranku mugabo ari kumbwira inkomezi zawe zipfa. Imana barinde ba Derira bantu b'amadestiny. Derira ni mhemu, Jezebeli ni mhemu. Atawomboha ingufu zose zitakara. Abwira abansi biyo timumuboshe ingufu zose zitakara. Yaraba acagaruka yiririsha wapenze nkunda. Umuntu ashaka kumenya ibanga ry'Imana yitwaje urukundo uramubwira uti shora Nyanza. Haleluya. Yababwira ari ibintu ibireka bivuge, ari ibintu nari bari mese madame hari ibyo ntamubwira. Ibyo ndamubwira jewe nk'umuntu byose ndayimubwira. Mugabo ivyibanga ryanje n'Imana ndabivuga ruko Imana inyemereye kubimubwira. Kandi abandanije mwe nti ntubandanye. Tanteranya n'Imana. Mwabagore ntimuhagarare hagati y'Imana n'abagabo banyu. Hama kandi mwabagabo ntimuhagarare hagati y'Imana n'abagore ba Imana igiyemo ivy'Imana birubashwe. Naho umugabo ari we serugo, mugabo si we serugo mu rugo rw'Imana, ni serugo mu rugo rwiwe. Hari ivyo umugore atemererwa kubwira umugabo bivuye ku Mana. Kuko abivuze ikindi kintu ndababwira, Imana ishobora no kunamwica. Imana yashatse kwica Mose, muravyibuka? Hishavu itaravye ngo yaciye muri binabiri ije kumwica. Erezuma ko umugore wiwe yari yatojejwe mu nzu y'abaherezi amenya ingena karma uburake bw'Imana. Ambwira tumbereye umugabo avisha amaraso. Mwavyumvise? Je madamu wanje ndakunda ko yambara amahereni. Chere ndabivuze.
mugabo imana yaraje nawe iramubwira nk'umunaziri. Umuntu wese afite icyo imana imwiteze ko hari ibyiziririza kuri we. Hari abantu mwambara amamini muri ngaha, nta masezerano akomeye mwebwe imana ibiteze ko natwe tubiteze ko. Udashobora kwambara impuzu y'umuherezi ukagenda uri kuratsitaza abantu. Kandi mwavuge n'ikindi kintu, mfise abagore ngaha n'abakobwa ngaha aha bambara bikwijije, mugabo rende gushika vendredi baba bambaye ibintu ntazi vyari byo. Bigenda gute? Hama ari karamanura sa wori umunaziri wewe ampara neza, aho uri kuragenda menye ko aho uri kuragendera imana iri aho hantu, aho uri hari ubwiza bw'Imana. Umuntu akunda kwambara ubusa, umuntu akunda kwambara kugira ngo yerekane intege ziwe n'amaguru yiwe ngo niyo mfise nivyo mfise vyiza. Nagomba ndakubwire ko uri mu isezerano na Satani, kandi umenye neza ko uri umwansi w'Imana, Imana izokugwanya. Bigenda gute iki kintu ngo kibe imwemu ituma abantu? Bigenda gute? Ampara neza. Basi wambaye neza ingene abari ibintu biryoshe, ubucitse irembo abandi binjiramwo bakabona Imana, mugabo n'ibitsitaza gusa. Muri ico gituma urumva nyene ikizira taraje mu nzu y'Imana. Abanaziri bafise ikizira, ivyo baziririzwa n'Imana. Umuntu wese mbabwira ikintu, umuntu wese ari mu ibanga ry'Imana arafise inyifato. Naho yo bari umukobwa mutoya yikomporota nk'umumama, ushaka kwambara neza. Nariko ndavuga Imana namubwira ngo amahereni kuri wowe n'ikigwamana sishaka gusura kuyambara. Ndazi ko igihe kimwe namubwira ntaje se umugabo wawe ndagwaye itegeko. Mugabo cyarambwira ati mugabo kutayambara byavuye ku Mana. Ndafise ibyo nubaha nanje, yo kwambara ibindi mugabo nta mahereni yambara. Benshi ntavyo bari bazi. Hani igihe aba yambaye nkava ntiyabare ko amahereni vraiment byaciri ba top sana. Mugabo nkaca nibuka ko nyene turabanaziri. Hari ahantu Imana itatwemera ko tugeze umunezero twoca duherayo. Turinze tuhagera hari ivyo Imana ikiza kwica. Muze mugene mwibaze Ezekiel. Mwanyuvize? Mwanyuvize? Uguti ndumunaziri. Ndumunaziri. Nube umuntu bavuga gute nta makemwa. Niko bavuga. Umuntu sans défaut. Ndakunda abana b'abakobwa bambara bakikwiza. Ndakunda abana b'abakobwa batambara ubusa. Ngo ibigezweho vy'ibiki. Kwambara udupira wasigaru tuza twerekanina ngaha. Ageze gutye he ucubona ngaha. We. Hama ngo inyenyeri zibwe. Zoreka kwibwa gute? Hari abantu Satani abona akavuga ati uyu nta kigenda, nta protection. Tegura igitero ejo tuje kwiyandurira. Ariko hakaba n'abandi bari konse bafise conscience, baradi ico bakora cyose gituma bagikora. Abo rero ijuru rirabubahiriza, no mwisi bakubahwa, no munsi y'isi naho nyene bakubahwa. Samusoni camwishe sikindi yarenze ku itegeko, kuri interdiction yari afise kugira ntumpebe. Burya inkomezi zanje ziringa ati umushatsi ntiwigeze umobwa, ati burya ukase camera nk'abandi bose. Ibanga ryacu rituma tutamera nk'abandi bose nico tuzigamye, tubitse, tunyegeje, twama igihe cyose turiko turagwanira mu buzima bwacu. Ico nico kitugira abo turibo igihe cyose. Mbabwira ikintu kimwe, muvyo abanaziri canke abarinda inyenyeri zabo mu buryo bwo kuganza ku marembo y'abansi babo n'abantu badahindagurika. Nushaka uzogaruka inyuma y'imyaka ingahe? Ivyo nigisha kuva ntangura ikorwa c'Imana nivyo nubu nigisha. Simpindura kuko abantu bashaka ko mpindura. Hari igihe n'abakozi b'Imana nabaye menace kuri bo bagwanya message yiwanje.
mugabo uyu munsi basoma bakurikirana bumviriza byose by'iwanje. Siriko muri ko muranyumva uko namye ndababwira kwisonzesha, n'ubu niko nzokwama ndiko ndabibabwira, ntimwitegure ko nzohinduka. Icomdi nakigizwe n'Imana, ntegeza kukigwanira. Ejo niwaza uzosanga niko ndavuga uko nyene. Harambwira ati mbwa Apotre urumva bijya ibintu by'inyambaro wo bireka, urabona turi Bujumbura, reka kuba nk'umutama, reka kuba nuko umutama. Ndiko ndabafasha kurinda inyenyeri zanyu, kuzigama amadestine yanyu, kwegukira amarembo y'abansi banyu. Utumva uguwe neza n'ivyo ndagutoza, get out. Hari wazarambira ngo mugabo urumva biduva ngo abantu ngo bosaka bakagenda ngo niho koresa ijya mvugo iri vexant iri blessant. Hey, reka ndakuvexe ndakublesse, kuko Satani uko yo kuvexa akongera akakublessa birakomeye cyane kuruta jewe. Yesu yavuga gute? Umunsi umwe baje kwihana, Yesu avuga ati abana b'inzoka. Ninde yababuri? Yesu abise abana b'inzoka. Yesu ntiyatinya kubita amazina, rimwe akabona ivyo bariko baragira ati urazi ngene yabwiye abafarisayo muri imva zisakaye neza nyuma, mugabo indani munuka umuduhu. Arabwira ati nyuma musa nk'iki nk'intama, ariko indani muri amabingira. Yesu ntiharetse kuvuga ngo abantu n'amabingira. Nimba rero Yesu yaratukanye murambabura na jewe nta kundi, ariko nkora ivyo umwami wanje yambwiye. Ariko ubimenye neza, ubikoze uri umuroberi, uri kuri expose inyenyeri wawe. Ariko harahiriwe abana bumva indero tubatoza, abana bakurikira ico tubigisha, abana bitondera ivyo tugenda tubigisha. Abo n'abanaziri bazogera mu bikomeye, ijuru ryasezerana ubuzima bwabo, amasi menshi ku mwami w'abantu. Nta musirikare yikwegera mu vy'ubugingo. Iryo jambo mu Gifaransa rivuga ngo nta musirikare yikwegera mu ma affaires civiles. Les affaires civiles ni iki? Ni ivyo vyo kwambara, ni ivyo vyo gushaka kwimakiya nk'abandi. None ndabaza ikintu kimwe, mumbabarire. Umunsi umwe nabonye umukristo afise inzara ndende, numva Imana irambwiye ngo ijya ni mpemu mbi ibimutera. Izo nzara ndende genda mukoreshe zijya mugirizi bayabaye, kuri kugira ibintu vy'ibikavyo. Kuburyo uri kuragenda umengo nyene uraka diamond, wowe nyene ugwara rungana n'ikiganza cawe. Ingo umengo n'umusatsi baguteyeko. Gira ibibayabaye bibiranga ibintu bita ibikavyo. Ugasanga umuntu ingene ariko ari comporte, nivyo vyugurura amarembo ya Satani. Bati kame umuntu afise ibintu vyaje, uriko uvuga nk'abapite, uriko wimakiya nk'abapite, wambara nk'abapite, ntikizobuza yuko impwemu zo mu biyaga zikugenderera. Hagaragara itandukaniro hagati y'abana b'umuco n'abana b'umwijima. Hama kandi ivyo ukora vyose rimwe ngura impuzu. Imana yambwiye iyo mpuzu ntuyambare, nta kibi yari iteje. Mugabe Imana yambwiye iyo mpuzu ntuyambare. Hari ibyo tubona by'abagurisha imibiri y'abantu ubugingo bwabo, ico wumva neza ko Imana idashaka, kureka winangira kuje nagikunze. Imana yachanse nawe cyane, nta kindi. Mu gisirikare ni execution d'abord, réclamation après. Yesu abwira Petero, amubwira ngo ivyo ndiko ndakora uyu munsi ntabwo ushobora gutahura, mugabo igihe kiri imbere uzo ushobora kubitahura. Hari ivyo umwami agutegeka uyu munsi, akubwira uyu munsi udashobora gutahura, mugabo ejo hazoza uzo ushobora kumenya neza igituma yarabikubujije. Numva amen imezeza muri kibanza. Numva amen imezeza muri kibanza. Muhaguruke ku maguru yanyu dushima Imana. Wow, ona iyi image ngena ari nziza. Ndakunda image z'igisirikare gamana. Oh, I really love it. Amen. Hallelujah.
Imana ibaye kwegukira amarembo y'abansi banyu. Mwabuse ku maguru yanyu utaritse ibiganza byanyu, reka dushima Imana. Oh shaka bradi ya satadosh. Imana igufasha. Ivyo wumvise ntibe kuvyumva gusa, mugabo ugende ube umukozi wabyo. Dusenga Imana. Mana yacu kwizegwa, turagushimiye. Watugiriye neza iyi misi indwi turi kuno musozi, turi kuri kino gicaniro. Wabanye natwe Mana, utwigisha amabanga, utugirira neza, uduha guhishurirwa amabanga y'ubwami bwawe. Jambo ryaratubwira ngo mweho mwagire ubuntu bwo kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Hariko abandi bo nibisanzwe, abandi bo ntavyo bahawe. Mana yanje kwizegwa, nsengeye abana bawe. Ntitwafuye kuvyiga gusa, ariko ni kugira ngo bagende begukire amarembo y'abansi bawe. Baganze bagira ijambo ryanyuma ku buzima bwawe. Impwemu zose zitava kuri wewe Mana yanje kwizegwa, zisubire iyo jaze ziva mu izina rya Yesu. Gitanga cy'amahanga, Mana yanje kwizegwa, ubuntu ubushobozi bwawe bukomeze Imana kubana n'abana bawe. Nditeze Mwami Imana ibishinga ntaye byinshi bidasanzwe kuvyo ugiye gukorera abana bawe. Iyi minsi ntihabaye iminsi y'ubusa, iyi minsi ni iminsi y'amateka mashasha, aho Mwami Imana yanje kwizegwa ugiye kongera kubahisha abo watoranije, abo wasize amavuta, abo Mwami Imana yanje kwizegwa wizeye, kandi Mwami Imana ugiye kubandanya wiyereka ukoresha by'ubuhizi n'ibyo gutwa. Ndabahezagiye mu izina rya Yesu Kristo. Mana bagende mu izina rya buryo ubushobozi, bagico bivugana n'abansi ku marembo mu izina rya Yesu. Bagende mu Imana bashushaho kunesha muri vyose mu izina rya Yesu. Ubuntu basha n'ubushobozi byawe bikomeze kubana nabo mu buryo budasanzwe. Izina rya buri habi icubahiro mu izina rya Yesu tugushima. Amen.